Turabaramukije mwese muriko muradukurikirana nkuko musaze bumeze ngane kuri Kimamara TV. Kuri no ncuro turi kumwe n'umukozi w'Imana ariko kumbure umuntu akuze munafise bikorwa by'Imana canke ibindi bikorwa kurikirana numva umenga hariho amajambo ntamuvugira, reka tumuhe akanya atangure abidondora kumbure tubaza kugenda tuyaga byinshi mu bikorwa asanzwe arangura hama twinjire mu biganiro nyezina mugabo twabanje kumenyana tumusabe abaramutse hamagire ko abidondora. Shalom shalom. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Wow, turishimye cyane kuba ariko baradukurikirana. Nkuko bayirabwiye ku mazina ni Prophet Onesphore. Nkaba ndumukozi w'Imana nsanzwe ndongo ishengero rya Semerera Church rikorera mu Gasenyi ka Presidence aho bita mashure winjiranye ibarabara rya Avenue Ingoni. Vyoba nk'ivyo presentation yanje niyo mwarahezagiwe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Kumbure iyo tuvuze umukozi w'Imana abantu bumva iki? Iyo muvuze umukozi w'Imana abantu benshi barakunda kuvyitiranya canke bakabivuga ukundi kuntu. Iyo tuvuze umukozi w'Imana icambere n'umuntu aba yaremeye umuhamagaro. Iyo tuvuze umuhamagaro kuko imihamagaro iba myinshi, hariho uwahamagariwe gukora business kanaka, ariko twebwe twahamagawe kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo. Nayo mpamvu iyo tuvuze ukwitwa umukozi w'Imana cyangwa turabakozi b'Imana nuko tuba twahamagariwe kuzana abantu benshi kuri Kristo, imishaha myinshi tukazana kuri Kristo, maze kuri wa munsi w'imperuka tukazoronka ico dupresent imbere y'Imana. Rero kubw'ivyo nico numva nosigura kwitwa umukozi w'Imana n'umuntu akorera Imana canke avuga icyo Imana iba yamutumye canke akora ivyerekeye ivy'ijambo ry'Imana mu kuvuga ubutumwa no kuzana benshi kuri Kristo. Mwarahezagiye. Kugera no munsi turi kumwe hano murafise urugendo rw'uko ibikorwa byanyu byatanguye kugira mumenye ko muza kwinjira muri ico gisata, hamagera tuvuge guhamagagwa ku mugaragaro byatanguye gute kugera no munsi? Murakoze cyane. Novuga ngo cari igikorwa gikomeye cyane kandi kigoye, kuko umuhamagaro twawutanguye tukiri bato cyane, kandi byaratugoye kuko ntitwari bwatahure neza ibanga ryo kwitwa umukozi w'Imana canke kwitwa umuvugabutumwa. Ndibuka umuhamagaro tukiwutangura twari mu mwaka w'icenda w'amashure shingiro, niho twatanguye kuba turi abaririmbyi mu ishengero bitwa Eglise de Shilo. Rero kubera ko hari Imana yari yasize muri twebwe, byabaye ngombwa ko twitaba umuhamagaro biciye mu Imana yari yaradushizemwo. Ku by'ukuri umuhamagaro nyezina twagiye kuwinjiramwo mu mwaka w'2020 niho twagiye kwinjira muri uwo muhamagaro. Gushika n'uyu munsi turacyabandanya igikorwa c'Imana, tubimazemwo imyaka 6 turi mu muhamagaro wo gukorera Imana. Ni ivyo murakoze. Kugeza ubu hari abantu kumbure bashobora kuba kugira umuhamagaro canke kwisanga mu bikorwa, mugabo kumbure ugasanga umuhamagaro baragwanya canke ntibamenye ko batangurije guhamagarwa. Ni gute umuntu yamenya ko yagize umuhamagaro? Murakoze cyane, ukabajije neza kandi ugasiguye neza. Urabaje ati ni gute umuntu ashobora kumenya ko ari umuhamagaro nyezina? Ikintu cyambere ni kuba ufise presence de Dieu muri wewe. Iyo tuvuze presence de Dieu ni kuvuga ngo nuko mpwemu yera amanza kuba muri wewe. Mu gihe cyose ikintu cyose wokora ariko atampwemu yera ari muri wewe, ntushobora gushika aho wategerezwa gushika. Mu majambo make, kugira ngo umuntu atahure ko ari umuhamagaro vy'ukuri, icambere nuko ivyo akora atabikora bimatanye
nuko avyumvamwo, ahubwo abikora bimatanye nuko mpwemu yera ariko arakorera muri we. Bisobanura ngo iyo mpwemu yera akorera muri wewe, biroroshe cyane kumenya umuhamagaro wawe uko utegerezwa kuwutunganya. Rero ku vy'ukuri nta uhinga nashizemwo kugira ngo menye umuhamagaro, ahubwo mpwemu yera nasanze ari muri jewe, maze ico nkora cose nkagikora nyobowe na mpwemu yera, hanyuma nkabitunganya neza. Murakoze. Kugeza ubu uyu munsi umuntu waragira akabazo canke aragira ingorane bigasaba ko kumbure ahanurwa bavyita guhanurirwa, ego, hama akagirirwa deliverance. Ibi mwebwe nk'abakozi b'Imana mu bifata gute? Ku vy'ukuri ubajije neza cane. Mu ishengero ryacu rya Semerera turakorera mu bikorwa bibiri canke se mu ngabire zibiri Imana yaduhaye. Iyo tuvuze guhanurirwa, turashima Imana ko iyo ngabire Imana yidushizemwo. Twama turiko turakira intahe z'abantu benshi, twahanuriye, twabwiye ico Imana ivuga ku muntu, ariko hari igihe abantu benshi dukunda kuvyitiranya nk'abakozi b'Imana, ugasanga umuntu ahanuriye umuntu bivanye n'amarangamutima yiwe. Ariko twebwe iyo turinze duhanura ikintu, si twebwe tuba tucibwiye, ariko ni mpwemu yera aba tugerereyemwo, maze akatubwira, tukabwira uwo ico kintu cerekeye. Rero kubw'iyo ngabire twisanzemwo mu b'Imana yagiriye neza, mu b'Imana yahaye iyo ngabire, twebwe turimwo. Ku vy'ukuri turahanurira abantu, kandi Imana ikadukoresha ibikomeye, tukisanga ivyo twahanuriye umuntu ni Imana koko yavuganye nacu. Kuko ijanye na deliverance turafise intahe nyinshi, turafise intahe z'abantu benshi, turafise intahe z'abakristo benshi bagiye bashinga, baboneye mw'ishengero rya Semerera Church. Ku vy'ukuri twarabonye ukuboko kw'Imana mw'ishengero rya Semerera. Imana iriko irakora mu rugezo rudasanzwe. Turafise umumama yari amaze imyaka 9 ata mwana araronka, mu myaka 10 haburamwo umwaka umwe. Yari aje ku rushengero aradutura ikibazo, aratubwira ati jewe maze imyaka 9 nsengera umwana, naragiye mu mashengero yose niga nsengerwa kugira ngo ndako ndo umwana byaranse, rero narinje kugira ngo mudufashe gusenga. Nukuri iyo ntahe yarambaye umubiri, twarasenze. Inyuma y'umwaka umwe wa mumama ataronka ikibondo, byari mu ndwi iheze yaje adushingira intahe atubwira ko umwana yamuronse, kandi n'ubu tuvugana umwana ni muzima. Wifuza kumubona karibu ku rushengero, tuzomukwereka umumama amaze imyaka 9 atararonka umwana, ariko twaramusengeye, Imana irakorana nacu, arakira ikibondo. Sizo gusa, twarasengeye abantu benshi batari bafise aho baba, bafise ibibazo vy'inyatsi n'ibindi. Uyu munsi bafise intahe, babonye kugira neza kw'Imana, benshi barose impangu. Si uko tuzi gusenga cane, ariko nuko twahamagawe n'Imana, kandi Imana hari ico yatuvuze ko kugira ngo twitabe umuhamagaro wo gukorera Imana. Rero sinovuga vyinshi, turafise intahe ku by'ukuri zikomeye, intahe z'abantu bifuza kuja kurondera ubuzima hanze vyanse, abarozi bugaye. Turafise abantu benshi bajabutse tubasengeye, izo zose n'intahe. Hari umuntu ashobora kuba afise ikibazo, afise pasiporo canke agomba kuja ahantu mu bindi bihugu ariko vyanse, turagusengera Imana igaca inzira bikagenda neza. Ukeneye kubaza intahe, ntitwevugira vyinshi kuri rezo sosyo, twatanze nimero, turondera utubaze bivanye n'ikibazo ufise, tugushingira intahe y'abandi bamaze gutabagwa, kugira ngo tubemeze ko Imana iriko irakorera mw'ishengero rya Semerera. Naho nyene ndongeraho akantu kavuga ngo si twebwe tubikora, ariko ni mpwemu iri muri twebwe idutegeka gutunganya no gukorera abantu. Mwarahezagiye. Mbega vy'ukuri imbere yuko tuza kuri bamwe bagiye barashinga intahe, ndashaka numve hariho igihe uyu munsi abakozi Imana barabaho, ego, kandi ugasanga ibikorwa bariko barakora nukuri n'ivy'ukuri. Mugabo kubera ko no muri Bibiliya baravuga ko hari abakozi Imana bagiye barakiza abantu, hama abisi bababona bakavuga ati ngabire mbega mona two duhe ko natwe tuje kwicisha amafaranga, dufashe bakaja gufunga ibona cyangwa itogira iki. Ni gute uno munsi abantu beko bagenda babona kumenga
ibintu by'ubuvugisho canke byo kugira deliverance tuvuge gutya hamaze kuzamwo abantu benshi babifata nko kumenga ni business umenga ikintu cyose yovuga yogira kuburyo mbere nakubonye muri iyo mpano yo kwinginga ati mpakura ayo mavuta kugira nanje nje mwibarabara nje kukiza abantu hama bame kumbura ibyonjya akabikoreshwa dufata inzara canke sinzi ko nabivuga mugabo birabaho no muri Bibiliya byagiye birabaho kuri ba Petero nabande abo bavuga ati yo mpano rayipfisha ubusa niko tuno munsi umuntu yomenya ati uyu n'umukozi w'Imana canke uyu ariko aragerageza kugira ibindi bintu arondera itandukana ryo Bibiliya. Murakoze cyane, reka nishura nisunze Bibiliya. Ijambo ry'Imana riratubwira neza iryo jambo barigeze kuribaza umwami arambwira ati ni gute twomenya ko abantu bakoreshwa na mwemu yera, ariko acayishuye ijambo rimwe rivuga ngo muzobamenyera ku vyo bama. Bisobanurwa ngo ingeso z'umuntu ziragaragaza icyari, zirashobora kugaragaza uko ari karakorera Imana. Bisobanurwa ngo ingeso z'umuntu zirashobora kugaragaza ukungene umuntu ari karakorera Imana. Ku by'ukuri izo ntambara twamaze ko turahura nazo, ugasanga abantu bari kurabona kungene dukoreshwa n'Imana, Imana ikadukoresha, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu bemera Imana ariko bakahakana ubushobozi bwayo. Nico kibazo ko turagwa no munsi. Abantu benshi baremera Imana ariko bagahakana ubushobozi bw'Imana. Niba no munsi dushobora gusengera abantu bagakira, abantu benshi nibatahura ko Imana ishobora gukiza umuntu. Oya, ahubwo bace batahura ko ahubwo atari Imana iri kirakora, ariko akora devil, ariko agwara umugwanizi. Ariko nagwanda babwire ngo nimba ba Mose, ba Danieli, ba Paulo bagiye bakoresha ibitangaza, nuko bagendanye na Yesu igihe kirekire. Bisobanurwa iki? Ukumarana umwanya munini n'Imana biramatanye n'ivy'Imana ishobora gukoresha. Ndakunda kuvuga kano kantu, reka ndakavuge kugira ngo umuntu wese kadukurikirana atahure. Nikuvuga ngo icumaranye umwanya munini naco nico cikaco. Bisobanura ngo niwe marana umwanya munini n'umuntu adasoma ijambo, nikuvuga ngo nawe uzoba udasoma ijambo. Niwe marana umwanya munini n'umunyavyaha, nawe uzocika umunyavyaha. Nayo mpamvu nimba tuko turakoreshwa ibi, dufata umwanya munini wo gusenga, kuko nta handi hantu biva mu gusenga. Nimba dushobora gusengera abantu bagakira, tugahanurira abantu bakabona ivyo twabahanuriye, nta handi hantu biva atari mu guca bugufi no gusenga. Inyuma y'ivyo kugira ngo tugire intahe, twitandukanya n'ikibi cose coza kudutandukanya n'Imana. Rero nari ngombye kwishura ako kantu kavuga ngo ni gute twamenye umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana. Bene data, burya umukozi w'Imana aho mubaye cyangwa aho mutuye, urashobora kumumenya ukamumenyera ku byo yama, ku byiza, ku byo akora. Ni kuvuga ngo ingeso ziwe zirashobora kukwereka ku by'ukuri ko uwo muntu ari umukozi w'Imana. Ndumva nta handi hantu twoshobora kumenyera umukozi w'Imana ko akorera Imana cyangwa adakorera Imana. Ikintu cyo bitumenyesha ni kimwe, n'ingeso ziwe. Murakoze. Hari abantu bamaze kwaduka bameze nk'abari ku ruhande gurwanya ijambo ry'Imana cyangwa abakozi b'Imana. Usanga mbere bafise n'inguvu zidasanzwe kuri rezo sosio, banakurikiranwa cyane. Sinzi ko kumbura ubwo butumwa uwo buhora ubona cyangwa buhora bubashikira cyangwa muza mwumva ama commentaire, ni buhe butumwa wogenera aba bantu canke ababakurikira, niki bomenya kubijanye n'izi nyigisho ziko ziraza ubu zigwanya ijambo ry'Imana muri rusange? Wow, novuga ngo abo bantu ntawo baca intege, kuko bari ugikorwa cyabo kandi n'igikorwa bo bahamagaye ubwabo. Kuko mu gihe Yesu Kristo yarakiri ku isi, yagenda ahura n'abamugwanya. Baramwise kari umukuru w'abarozi, w'abadayimoni, baramwita amajambo menshi cyane kuko babona ibitangaza agenda akora. Ni kuvuga ngo rero nimba iki gihe cha Yesu Kristo ariko arakora hano ku isi, nawe yagenda ahura n'ingorane bene izo, natwe abakozi matwe turahaguruka mu kino gihe, nta nkomezi nta nguvu twogira ngo dusubize abo bantu hasi. Ahubwo icyo no basaba ku muntu wese afise iyo ngeso yo gusubiza abakozi b'Imana inyuma, akababeshera bakavuga ngo bakora ibintu batavyo bakora, impanuro no muha nuko yo bigereza ngaho nawe agakizwa akaza kwakira umwami Yesu, kuko ni inzira idashika. Iyo nzira bafashe, kuko irevre ari abantu benshi babikora kugira ngo bahige views, ko ariko bakurikirana kugira ngo bahige abafana, kugira ngo bumve ko
eh, boronka amavyuzi menshi ku vyo bariko barakora, ariko inyuma yo kuronka amavyuzi bamenye ko batariko bararondera iherezo ryiza. Niyo mpanuro numva nobaha, kuko natwebwe abakozi b'Imana tubandanya igikorwa Imana yaduhamagariye. Sinzi ko mwadukurikiranye mu mwanya muto twari kuri televiziyo, twariko turasigura no majambo tuvuga ngo ntucike intege mu vyo ukora canke mu vyo bakuvuga. Bisobanura ngo nimba udacika intege nuko tuzi yaduhamagaye. Umuntu yihamagaye biroroshe cyane ko bamuvuga kuri rezo sosio akaca zinga Bibiliya akabivamwo, ariko tubwe tuzi ko twahamagawe mu gihe bariko baratuvuga, mu gihe bariko baramaza amakuru yacu, twumva imenga nubundi bushobozi bariko baraduha bwo kubandanya kuvugira Imana no kuvuga ico Imana yaduhamagariye. Murakoze. Uyu munsi Prophet Onesphore, Ego umuntu ashobora gukorwako n'ibyo mwavuze cyangwa kumva ko jambo riva muri mwebwe ari ry'ubugingo, akavuga ati ndipfuza guhura na Onesphore. Iyo baronka gute, iyo bakurahe, asabwa iki? Wow, nta kintu na kimwe gisaba, kuko twebwe twahamagariwe kuba abashumba b'abantu, kandi kuba twifuza dusanzwe dukora umurimo w'Imana mu Gasenyi ka Presidence, mu ishengero rya Semerera Church, mu majambo make ni ishengero ry'abasemerezi. Twahamagaye gusemerera, kubwira abantu ubutumwa, kuzana abantu kuri Kristo, nibyo hanini duhagazeko, kuko iyo umuntu amaze kwakira Kristo biroroshe cyane ko ikibazo abasanzwe afise kirangira. Rero dukora mu Gasenyi ku mashure benshi bitwa ya muka President canke umutambukanya ya President, niho benshi bazi. Rero ninga mu Gasenyi hirya y'amashure winjiranye ibarabara rya Avenue Ingona, ni kuvuga ngo ujanye iryo barabara rigushikana neza na neza ku rushengero aho dusanzwe dukorera. N'urushengero rurabisha imiryango mw'ibarabara, rufise imiryango ibiri. Ukihashika utangura kumva ubuntu bw'Imana bugendagenda muri wewe. Bisigaye adresse canke kubifuza ko tuyaga, turashobora kubaha nimero ya WhatsApp canke isanzwe, bakaturondera, ari ufise ikibazo akatubaza tugashobora kumwishura. Murakoze. Nimero mashobora kuzitanga? Nta kibazo, barashobora kuturondera kuri WhatsApp 61 087 686 61 ubusa 87 amajana 686. Iyo ni WhatsApp yacu, canke no kuyisanzwe urashobora kuturondera kuri yo nyene, hanyuma tukishura ikibazo kanaka mugomba kutubaza, canke ukeneye gusengerwa nawe nyene turakwakira. Murakoze cyane.